Amahoro neza nshuti aho uri hose, twifuriza umugisha. Uno munsi ni umunsi mushasha kandi ni umunsi umuntu ategezwa kwiyumvira ati mbega mvehe njehe. Donc kubera ko bisaba ko umunsi wose umuntu yumvira ati mbega uyu munsi ntanguye meze gute, nza kuheza ameze gute, ntanguranye iki, nza kuheza mfise iki. Donc kubera ko umuntu urazi ko mu buzima bisaba ko agenda atera imbere kandi umuntu wese yumvira gutera imbere. Hamara no musi tubazana ikiganiro novuga ngo kimeze neza. Ikiganiro kimeze neza niyo mpamvu ndagusavye ngo ukitangura kubona iyi video uyipartage ku bandi, kandi niba utarakora subscribe uyikore kuri channel, kubera ko dufise ibiganiro byiza novuga ngo bifise ikimazi bishobora kugukuza vyanka vyakunda. Hama rero uno musi ikiganiro twibanda kuri business cyane. Uno musi twibanda kuri business cyane cyane. Uravye muri iki gisagara ca Bujumbura cyangwa sinzi nawe aho uherereye, ariko constant nagize ikintu nashoboye kubona nuko abantu bariko baragerageza gukora ibintu by'iwabo. Abantu bariko baragerageza gushira inguvu mu kwikorera ivyabo. Ugiye muri api, nigeze kuja muri api nsanga hari abantu benshi bariko barakreya ama societe. So uravye rero ama societe ni menshi, abantu bariko barakora business, abantu bariko baratangura ibintu byabo. Rero iyo umuntu agize business haba no kwiyumvira kuja kurengana imbibe. Hama rero no munsi reka tuvugane ibintu 10 umuntu ategezwa kumenya agomba kuja mu gihugu ca Dubai. Ibintu 10 utegezwa kumenya ugomba kuja gukorera ivyashara vyawe i Dubai. Numero ya mbere, ikintu ca mbere no kumenya visa. Harakenewe visa kugira ngo uje Dubai uvuye mu gihugu cy'u Burundi. Nshobora kuja Dubai udafise visa. Hari ibihugu bimwe by'ukuri ushobora kwinjira Dubai udafise visa, cyangwa visa ukayironka ucinjira, ariko nibura umurundi utegezwa kuba ufise visa imbere yuko wimvira kuja Dubai, kuko ukija ku kibuga c'indege barakubaza visa. Visa rero zikenerwa Dubai ziri ubwoko bwinshi, ariko no museka twibande kuri visa novuga ngo y'umu visitor, bayita visit visa cyangwa tourist visa, donc visa y'umu tourist. Iyo visa rero igugwa amadolari 250, uyashize mu madolari. Hama rero ikaba iboneka mu mwanya muto ushoboka. Ufise umuntu abigukurikiranira ari hari i Dubai ashobora kukuronkera visa yawe mu masaha 28. Nukuvuga ngo mu munsi umwe urashobora kuronse visa yawe. Urumva ko ico ni ikintu ciza kandi novuga ngo coroshe. Ikigira kabiri ni itike. Ukoneye kuja Dubai urakeneye itike. Ushaka kuja Dubai urakeneye itike. Itike rero ushobora kubiterwa na agence y'indege ugomba kugenda nayo. Uvuye ngahi Bujumbura hari indege nyinshi ushobora kugenda nazo, ariko ugiye kuraba ukagereranya itike usanga iri hagati y'amadolari 450 na 550. Bishobora kuduga bikaba 600 bitewe n'ibihe kanaka, ariko sinibaza ko ashobora kurenga amadolari 600 kugenda no kugaruka. Hama ikindi womenya ugiye ikigira gatatu utegezwa kumenya ugomba kuja mu gihugu ca Dubai ni umwanya hagendwa. Umwanya wo kuva i Bujumbura kugera i Dubai ata escale ibaye n'amasaha hagati y'amasaha 5 n'amasaha 6. Habaye escale naho ni amasaha nkayo nyene, ariko bitewe n'umwanya wamaze muri escale umva amasaha ashobora kuba menshi cyangwa akaba make. Ugiye dufate nk'akarorero, ugiye na Kenya Airways utezwa kugira escale muri Kenya Nairobi. Rero birategwa n'umwanya umaze Nairobi, ukuvuga ngo hamaze isaha imwe y'amasaha 7 cyangwa 6. Birumva birategwa n'umwanya umaze muri escale. Ikigira kane utegezwa kumenya ni amahoteli yi Dubai, kubera ko ugiye mu byashara utegerezwa kuba ufise aho ushikira. Ugiye mu byashara i Dubai utegezwa kuba ufise aho ushikira, rero bashikira mu mahoteli. Hoteli zi Dubai hari nyinshi ariko ziri mu byiciro bitandukanye. Hariho izinyenyeri 2, 3, 4, 5. Igihugu ca Dubai nico gihugu ca mbere conyene ku isi kibamwo ihoteli y'inyenyeri 7 muri classement y'amahoteli. Novuga ngo ni hoteli ifise luxe.
iyo rero nk'iyo ibizimbye cyane. Urumva ko hoteli igira classement igira inyenyeri nkeyi muri classement niko ibizimbutse. Rero tugiye kuraba ibiciro usanga biri hagati y'amadolari 50 kuduga no kurengana gushika ku madolari 2000 cyangwa birenga bitewe ni ijoro rimwe hari hoteli zirenze dolari 2000 ku cyumba ijoro rimwe bitewe naho uraye. Nuko ibyo ni ibintu umuntu akwiye kumenya, ariko sinibaza kugiye mu vyashara utagiye muri vacances uhava urondera ihoteli zimbye, ugiye mu vyashara byiza urondera hoteli zimbutse, ikigira gatanu ni ingene wiyunguruza ugeze i Dubai. Transport zi Dubai ziri mu buryo novuga ngo bukuru ni bubiri butatu. Ubwa mbere ni ushobora gufata taxi, ubugira kabiri ushobora gukota imodokari, ubugira gatatu ushobora kugenda na metro. Hama ibiciro uti nibigenda gute biterwa n'urugendo ugiye, ariko ugiye na metro distance ndende ushobora kugenda igutwara amadirame 7 n'igice. Amadirame n'amafaranga bakoresha hari Dubai. Ayo madirame 7 n'igice no kuvuga ngo yashize mu marundi usanga ari nk'ibihumbi 7 by'amarundi. Aho urumva ngo n'urugendo novuga ngo rurerure ushobora kugenda na metro. Hama ikindi ushobora kugenda naco nakivuze ni bus. Ushobora kugenda na bus sinayivuze nako ikigira kane ushobora kugenda na bus nayo ni bus be na metro hariho ikarte bakoresha ugura bita Nol card. Iyo carte ucuyigura hama ukayishiramwo amafaranga, wishizemo amafaranga rero ucuzura uratapa barafise agatablo haba kuri bus haba no kuri metro. Ucinjira muri metro uratapinga, donc urakoza ko iyo carte hama bagaca bakuramwo amahera kagenda arahera bitewe no kuri yunguruza. Urumva rero ushaka kugenda na bus cyangwa ushaka kugenda na metro ukenera iyo Nol card, ariko ugomba kugenda na taxi ukenera amafaranga cyangwa ukagira carte bancaire. Hama ikindi ushobora gukota taxi cyangwa ugakota imodokari yiwawe ugendeshereza. Ushobora gusanga uri kurayiriha 200 ku munsi, 180, 160 ku munsi. Wayikote akabari uyigendeshereza. Urumva ico nikindi rero uko niko novuga ngo transport i Dubai ico kumenya. Urumva ushobora kugenda hari uburyo bune ushobora kwiyunguruza mu buryo bune i Dubai. Uburyo bwa mbere ni gufata taxi, uburyo bwa kabiri no gukota imodokari yawe, uburyo bwa gatatu ushobora kugenda na metro, uburyo bwa kane ushobora kugenda na bus. Nuko rero icyo turakimaze. Icya gatandatu ushobora kumenya ni shopping. Ugiye Dubai utegezwa kumenya ingene ukora shopping zishobora gukorwa ahantu novuga ngo hari imico itatu. Ushobora gukora shopping mu iduka cyangwa muri shop, ushobora gukora shopping yawe muri supermarché cyangwa ukayikora muri mall. Ivyo bintu rero biratandukanye. Amaduka ugomba kuja Dubai uzobaze, ugomba kuja Dubai ukavuga ati ngomba kurangura, ugomba kurangura urumva ntiwoja muri mall cyangwa muri supermarket, kubera ko muri mall cyangwa muri supermarket bagira ama detail. Ariko ugomba kurangura neza ucugenda hajya muri district baranguriramo. District abantu benshi bakunda kuranguriramwe Dubai yitwa Deira. No kuvuga ngo nibugi bwa mbere uzobaze Deira hama uzosangayo abarundi benshi bazogufasha. Niho hari district novuga ngo baranguriramo ibintu byinshi. Siyo yonyene kubera ko Dubai ni igihugu kimwe mu bihugu indwi bigize Emirates Arab United Arab Emirates. Urumva rero icyo gihugu ni igihugu kimwe. Hari ibintu ushobora kubura Dubai cyangwa ukabibona Dubai ariko bikaba bizimvye, ariko ukaba wogenda nko mu yindi leta dufate nka Sharjah par exemple, ariko ugasanga aho birazimbutse. Urumva rero birasaba ko uba ufise umuntu amenyereye ashobora kugufasha. Shopping ni ikintu gikomeye cyane. Bisaba ko ufise umuntu amenyereye ashobora gufasha shopping, kuko umuntu amenyereye amenya iki kintu ngaha kirazimbye ariko hariya gishobora kuba kizimbutse. Ibyo no ku bantu barangura. Ariko ushobora no kugenda kandi ukimvira ati no reka nze kugura ikintu muri mall. Muri mall rero hariho mall nyinshi,
Dubai hariho mall ya mbere novuga ngo iri mu mall ya mbere manini ku isi bita Dubai Mall. Dubai Mall ni mall nini cyane isumba novuga ngo nyinshi cyane ku isi. Ariko hariho n'izindi mall nyinshi zigenda ari nyinshi ntushobora kugenda umwanya munini utarabona mall rero abatayizi ni centre ya business novuga ni nka shopping center nini usanga ikorerwamo ibintu byinshi, haba harimo aho gufungurira, haba harimo amaduka atandukanye y'aya mamarke y'ibintu, marke z'impunzu, marke z'amakamera, marke ibintu byinshi, haba hariho ma espace de loisir, hano ho kwinezereza. Umva nuko hari igihe ushobora kuvuga ati no sinogenda Dubai ngende ntagiye muri mall, uzobaze uri Dubai bakurangire ntuzogenda udahonyoye hano bita Dubai Mall, uwo buhomvye cyane ko niyo mall ya mbere nini. Hama ikigira indwi, ibiciro by'ibintu bimeze gute? Icyo kibazo abantu bishobora kunda kukimbaza, mbega ibiciro by'ibintu bimeze gute Dubai? Umuntu agiye Dubai yokora iki? Ikintu ca mbere womenya nuko i Dubai ugereranije no mu Burundi ibiciro by'ibintu biri hasi cyane. Ibiciro by'ibintu i Dubai biri hasi cyane, ndeka ndakubwira ngo ibintu birazimbutse cyane, naho wowe ugiye kubigura kuri detail usanga bizimbutse ugereranije no mu Burundi cyane. No kuvuga ngo rero ugiye kurangura ho biba bindi bintu. Ikindi ukwiye kumenya kigira kabiri, ubwa mbere ibintu birazimbutse, ubugira kabiri ibiciro by'ibintu Dubai birategwa na quantité y'ibintu ugombye kugura. Donc niba uranguye byinshi amafaranga usanga ubiranguye ko abari make gusumba umuntu aranguye bikeyi. Uguze container zibiri undi akagura container imwe, ntago muronka ku biciro bingana, muronka ku biciro bigenda bitandukanye. Umuntu aciyaza akagura container 50 usanga aguze ku mahera make cyane. Donc rero abantu bazi ubwenge nkebure abadandaza batarabimenyera, ariko biba ari byiza ko muri abadandaza mukavuga ati tugira tuje kurangura byiza mushira hamwe mutahe, ukamenya ati je naya, ariko mukarangurira hamwe nyimba murangura ibintu bimwe, mukarangurira hamwe kugira ngo byitwe ko muranguye ibintu byinshi, mucyo musanga muranguye ku mahera make. Icyo ona kagohe no bakubitira ku biciro nijo novuga. Ibintu byawe uranguye bizoshika mu Burundi gute? Inzira novuga ngo zo gushikana ibintu byawe mu Burundi uri Dubai ni zibiri. Hariho inzira y'indege, hakaba n'inzira yo mu mazi. Inzira yo mu mazi novuga ngo irazimbutse cyane ugereranije inzira y'indege, ariko iratwara umwanya. Kigira kabiri kandi inzira yo mu mazi ishobora kukuzanira ibintu byinshi n'indege bitokorohera kuzana. Nk'akarorero ushobora kuba waranguye umuduga wawe, umuduga biragoye uzanye mu ndege ntiwo bivamo. Beshi rero usanga wikishije mu nzira yo mu mazi. No kuvuga ngo ibintu biremereye cyane bica bizanana n'inzira yo mu mazi, ugaca usanga ibintu rero bimeze neza. Ariko ibintu bisanzwe uri umuntu uvuga uti jenga mbakuzana ibintu bisanzwe, ushobora no kubyizanira mu ndege bitewe n'ibiro byavyo. Ariko unarengeje n'ibiro navyo ushobora kurihira imizigo yawe mu ndege, birakunda cyane. Ibiciro byavyo tuzobivugana ngira ngo muri video ikurikira, ariko nagira nkubwire ngo inzira zo kuzana ibintu nizo zibiri, ushobora kubizana n'indege cyangwa ukabizana n'ubwato. Ariko icyo umenya indege biba bizimvye gusumba ubizanye mu bwato. Hama ikigira 9, ibintu byawe ugomba kuzuzanye wizaniye ubitekera gute? Ikintu mukwiye kumenya nuko iyo uje n'indege ibiro byawe babipanga mu byo bita ama PS. Nk'ubu par défaut kenshi indege nyinshi zikwemera kuzana ama PS abiri. Mvuza ama PS abiri ashobora kuba reka mvuge ngo ni mizigo ibiri. Hanyuma izo PS imwe yose ntirenze ibiro 23. Iyo birenze bikarenga ko amagarama ntangorane bashobora kugirira ikigongwe bakabyemera. Birenze ko n'ikiro bashobora kugirira ikigongwe. Mbese hari n'igihe n'ibiro 2 bashobora kugirira ikigongwe, ariko vyiza ntiworenze ibiro 23 kuko biratera stress iyo uri kuri aeroport bakagusambuza ibintu wari wabitekeye ngo kuramwe ibikurana biriya ukimvira aho bishira kandi wabiguza amahera, ugasanga biraguteye ibibazo bitari bikwiye kugutera. Uzupime rero buri pièce imwe no kuvuga nyimba ari valise, nyimba ari carton ntizirenze ibiro 23. Ikigira kindi bakwemerera na kazigo utwara hejuru.
utuzigo utwara hejuru. Hari indege zimwe ashobora kukwemera ugasanga uratwaye utuzigo turenga kamwe, dufate nka Kenya Airways, hari igihe usanga bakuretse nubwo ufite utuzigo dutatu ariko kamwe katarenze ibirindwi. Barashobora kukureka bishika ibiro nka 10 bakakureka muri ako kazigo, no kuvuga nk'agasakado gashikana ibiro 10 ugasanga barakuretse, ariko si byiza kurenza ibirindwi. Si byiza kurenza ibirindwi. Utumugira utuzigo nka 2 cyangwa 3 ariko kamwe katarenze ibyo biro usanga bakuretse. Ikindi cyo kumenya mu bintu utekera hejuru, donc ibintu utwara hejuru mutwo tuzigo dutoyi, kirazira kushiramwo ibintu biseseka. No kuvuga ngo ntushiremwo amaparfum, ntushiremwo amazi, ibintu biseseka nk'amaparfum ntibayemera. Ikindi batemera ni ibintu electronique. Ibintu electronique dufate nk'amaradiyo, ibintu electronique si byiza kubishiramwo, kubera ko kenshi barakunda kuvuga ko bishobora kugira ama interference ni vyuma vy'indege. Umva ibyo ni ibintu kuye kumenya mu gutekera ibintu vyawe. Kuvuga ngo ivyo bintu navuze kizira, ni byiza kucubishira muri ajya amavarize yawe manini. Hama ikigira 10 arico cyanyuma ni dedouanement. Dedouanement rero kenshi uvuye kurangura utegezwa kuba witeguye kuza kudedouana, kuko umuzigo wawe ucushikira iyo ari ibintu watekeye nk'umuzigo bica bishikira muri entrepôt za douane, hama ukabidedouana. Hama rero mu kudedouana baraguharurira bitewe n'igiciro cyavyo, barafise muri OBR ukuntu babiharura kimwe cyose kwaco, bakavuga ati iyi pièce cyangwa iki kintu kidedouana aya, bakaguharurira. Hama rero ukadedouana umuzigo wawe ukabona kuwushikana. Nuko ni ivyo bintu novuga ngo umuntu akwiye kumenya agomba kuja kurangura i Dubai. Abantu benshi baratinya dedouanement, ariko dedouanement nta kibazo. Waranguye neza ibintu byawe nubwo bidedouana urunguka. Kandi nkuko nababwiye ibiciro i Dubai birazimbutse cyane pe, ku buryo nubwo wodedouana usanga ubona inyungu yiwawe. Ntimuze muratinya rero, nimba urangurira hafi urashobora kuja kurangurira i Dubai kandi ibintu bikagenda neza. Ikindi naco rero novuga ngo cha bonus cyanyuma arico ca 11, urashobora kurangurira i Dubai utarinze kujayo. Urashobora kurangurira i Dubai utarinze kujayo, ugatuma umuntu akakurangurira ibintu. Barabikora, hari abarundi benshi ari byo bintu bakora. Ashobora kukurangurira ibintu akabikurungikira kandi ibintu byawe bigashika amahoro. Iyo niyo novuga ati bonus ndabahaye. Ukaba watanguye societe nshasha, ukaba ugomba kudandaza ibintu Dubai. Nibaza ko ni mu nzira nziza umuntu ashobora kuranguriramo, cyane cyane ko mu Bushinwa ubu bitacoroshe kujayo. Muko rero nk'abandi basaba ati niba ikiganiro cyagufashije utwandikire muri comment, utubwire ibyagufashije. Hari ibyo utakunze nabyo cyangwa ufite icyo kunganira nabyo, ubitwandikire nabyo turabishima cyane. Hama ariko kandi nkabanda kubwira ati niba wanezerewe ntuze video uyisangiza abandi, kuko ushobora gusanga bifashije abandi, ariko ntuyiteresharije, ahubwo ufate link ugire aho munsi, ugire share kugira ngo abandi bayibone, kandi natwe ubu duteye intege kugira ngo dukomeze tubakorera ama video menshi meza ashobora kubafasha. Hama rero reka tubashimire, tubipfuriza umunsi mwiza n'ibikorwa byiza murimwo. Murakoze cyane.